baraja mu bihugu vyinshi urwaruka rw'Uburundi canke abigeme n'abakenyezi kurondera ubuzi. Il existe des associations ici au Burundi qui recrutent des femmes et des filles qui vont chercher de l'emploi dans ces pays. À ce que nous entendons, ces femmes et filles ne sont pas dans de bonnes conditions de travail. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous briefer sur l'état de mise en œuvre de ces accords et sur l'apport financier dans notre pays de ces travailleurs migrants pour la recherche du travail dans ces pays et comment ils sont traités? Comment ils sont traités? Ko twari twavuze abadamu n'abakobwa gusa, abahungu ntitwabashizemwe mugabo nabo nibaza ko twari ko bashiramo kumengo baragenda cyane ubu. Qu'envisagez-vous faire pour exiger aux pays demandeurs l'amélioration des conditions de travail de ces femmes et filles? Iki nibaza ko kiri presinye n'iteka yoraba iki mu umwanya kitubwire ko neza kuko turavye bica ku marezo sosiyo hirya no hino abene gihugu ndetse n'aba babijamwo barakenera kumva neza bivuzwe n'ubujeje imigenderanire ingene ibi bibazo biriko biratora inyishu canke n'ivyaba bitahari naho aremesha bariko baradukurikira kuko ni kibazo novuga nkoramutima. Murakoze cari ico ca kabiri. Murakoze nyeniteka kunyongera ijambo. Iki kibazo ni kibazo gihambaye cyane nkuko honorable président de la commission aje kubivuga. Haravugwa ibintu byinshi ku marezo sociaux ariko ahanagoma mpumuriza abantu yuko harabavuga ibintu bitari byo byinshi ntibiba ari byo kuko ni kibazo natwe kuva tugironka amabanga twashize n'ingufu cyane kuko muri ibi bikorwa dukora vya diplomasi hariho aussi l'aspect le respect des droits de l'homme. Iki rero muri diplomasi twaragisemo ingufu cyane twumvise ibivugwa hanyuma turatohoza dusanga effectivement harimo ibintu bitameze neza. Aha ingorane twabonye benshi bagira nukubera bataba bateguwe neza imbere yuko baja muri ivyo bihugu kuko ni bihugu tudasangiye imico. Benshi urabona ni ibihugu vy'abarabu vy'abayisilamu bavuga ururimi rwabo bafise imico yabo hanyuma natwe aba bagiyeyo tukaba dusanzwe dufise imico yacu batagiye bateguwe neza nyine bazokwifata ngira ngo mu nyambaro n'ibindi n'ibikorwa ugaca usanga bamwe birabagoye kuko burya biragoye kumara ahantu gukora ahantu atawumuntu mushobora kuvugana kuko budahuza ku rurimi. Donc ico kintu cyo gutegurwa twasanze ari ikibazo gikomeye cyane kandi twaragikoreye ko turasaba ama agence amaze kwemererwa ahantu uvuga ko dufise ama agence ashika 60 amaze kwemererwa donc leta yemereye bakwije amategeko bakariha amafaranga ya muri leta ya agrema hanyuma bakariha n'ijya caution mu kiga ca leta hinjiramo miliyoni 100 hanyuma caution bagaca batanga miliyoni 50. Iyo caution rero ni ifasha kugira ngo iyo umukozi yagiye gukorera hanze agize ikibazo hanyuma agence ntibanguke gutora umuti w'ico kibazo ari nko kumutahana canke bamurihiye hari naho bamurihira itikeri tamushikana ugasanga bamutaye nk'iya DC canke bamutaye Doha canke yindi aeroport akabura ingene abandanya. Aha rero tuca twikora kuri agence tutimurihire itike ashike n'ingoga tubonye agence itevye gatoyi duca dukora muri twikora kuri ya caution yiwe tukarihabiye uwo mukozi wo murundi agataha. Ikindi twabonye nuko amakontra yabo hariho ibibuze amakontra yabo ntakoze neza kuko haraho usanga umukozi adakingiwe bihagije. Ico gihe twarabonye yuko usanga agence yo ngaha mu Burundi yemewe mu Burundi isinya na agence igaha umukozi uwo yindi agence yo muri ico gihugu ariko umukozi agaca asinya kontra n'ugiye kumukoresha n'uje kumutora kumukoresha kuko agence sikoresha nayo irashora abo bakozi. Hanyuma
ikindi twabonye nuko harimwo ibintu ngira ngo mu kirundi sinene vyita bijya byo guhenda abantu escroquerie. Hariho abaca bikika mu kiza, hariho abo twasanze bakora batari enregistré, batazwi na leta, batafise agrema, kandi bagasanga baca bakora no mu bihugu tutarasinyana amasezerano. Twebwe rero ico twakoze twaciye twihuta kusaba ibihugu dufitaniye, twariko turaganira kuri ico kibazo, ibihugu bikeneye abakozi ari Jordanie, ari Gabon muri Afrika, ari Qatar, ari Kuwait. Turavuga tuti reka tunyarutse les processus kugira ngo abantu bashobore kuja gukorayo. Twarabwiye cane nkuko nabivuze kugira ngo dukingire abene gihugu bacu yuko agence irungitse umukozi iba responsable y'uwo mukozi ikamukwirikirana. Twebwe ico dukora nk'ubuserukizi bw'igihugu duca twitura mu ambasade yacu canke amakonsula abariyo kugira ngo akwirikirane abakozi ingene bariko barakorerwa barakora n'ingene bafatwa. Hari aho usanga rero abashobora gutombora, murabona abantu ntibameze cyo kimwe, wakoresha ntibameze kumwe. Hari abo usanga baronse umukoresha ameze neza, akamufata neza, akamwumva muri ubwo novuga faiblesse yiwe, ngira ngo tugifate gutyo, aho abona ati aha ibintu ariko abikora neza kubera ntariko arumva ivyo ndamubwiye, kubera ururimi canke kubera ndamusavye ingene yifata atariko mu Burundi wabo wifata, akamwumva, akamutahura, akamuha umwanya, akamwemenyereza. Arico gituma ngira ngo mbere benshi tumaze kubona tuharuye ibitigiri bimaze kugenda, hagaruka bake abagarutse, ariko harabo usanga bafise ingorane zikomeye, usanga mu mutwe bameze nk'ababaye batakimeze neza mu mutwe. Hanyuma ama agence yamurungitse, mu bisanzwe twe twari twasavye yuko haba un accompagnement psychologique, bagarutse bakabakwirikirana. Hanyuma ikindi twabonye ni iyo nteguro nyene itaba yagenze neza, ngo babigishe imico y'ico gihugu bagiyemwo, babigishe ingene bazokwifata. Hanyuma kubera rero ama agence yabaye menshi ubu bashira imbere inyungu zabo. Mu bisanzwe ko imigambi gitangura, agence yungukira kuri ntuzeye y'amafaranga agira ya recrutement, ari yo kurondera umukozi. Ico gihe vyagiye bigabanuka, byaravuye ku madolari 1400 biramanuka ku 2000, biramanuka ubu ngira ngo bishobora kuba bishitse ku 900. Ico gihe rero ngira ngo insiguro nuko ama agence yabaye menshi, araya recruiter adaciye mu mategeko. Twabonye ashika 38, kandi twarayandikira urwandiko tuyabwira yuko yo kwitunganya agakwirikiza amategeko, kuko igikuru buriya nuko aya mategeko twebwe dushiramo inguvu no kugira ngo umwene gihugu wacu agiye gukora hanze abe ari protege gute. No kuvuga iyo hari umwumvikano w'ibihugu twasinyaniye amasezerano n'igihugu, iyo agize ingorane twiturisha gihugu, twababwira tuti turabira umukozi wacu ariko amererwa nabi, ariko afatwa nabi canke ntiyahembwe, ico gihugu naco kikadufasha kikamufasha kugira ngo amererwe neza. Iyo yagiye adaciye muri agence, yagiye yijanye, nivyo aha nagomba menyeshe yuko nta muntu numwe twigeze tubuza kugenda, ko yogenda gukora akazi kiwe ahashatse, kuko n'amadokima dutanga harimo fiche yerekana yuko umuntu yagiye, agence agiyemwo. Twebwe no kugira tugire ico bita traçabilité, tumenye yagiye, tumenye umutwaye, ntihagira ikibazo, tumenye uwo dutumberako. Abagiye badaciye muri agence barafise uruhusha rwo kugenda, nta numwe amubuza, kuko burya document de voyage ni passeport irimo visa, passeport valide irimo visa, ibindi bisigaye ntivyobuza umuntu ko agenda. Mugabo twe twavuga tuti agiye aciye mu nzira izwi, kugira ngo hagize ikimushikira dushobore kumufasha, vyari kuba vyiza cyane. Aha rero icatumye ayo mafaranga agenda aragabanuka nuko navuze ama agence hano au niveau local yabaye menshi, hakabamwo bijya bita concurrence. Hakaba rero aha rero haca haboneka abantu bikika mukiza. Mu bisanzwe tugisinya amasezerano,
ayo mafaranga baba baronse kera yari 1,400, umukozi nta faranga na rimwe yategerezwa gutanga. Ni ukuvuga ibisabwa vyose ari passeport, ari billet d'avion, ari formation, hajya integura mutegura, vyose vyaba muri ico 1,400. Agiye gukora salere bamuha yaba salere yiwe, kuko ari mu mategeko yani iwacu agenga abakozi, ari muri ivyo bihugu twasinyaniye amasezerano canke turiko turagomba kuyasinya. Lo salere y'umuntu niwe ayijera wenyene. Aha rero twomenya kandi ngarutse gatoyi icatumye ngira ngo ayo mafaranga azaragabanuka, buriya si Burundi gusa burungika abakozi muri ivyo bihugu. Hari ibihugu vyinshi cane nka Ethiopia, nka Sudani, nka Kenya, Uganda, baranwika abakozi benshi cane gose. Muzorabe bubahwa hajya muriko mufashe nk'indege, muzosanga hariho ngira ngo la majorité yabo bantu bari muri iyo ndege ari abo bakozi bagiye. Kandi rero urumva nk'ivyo bihugu bo baramaze kwitunganya, kuko twebwe nibaza ko iyi ari umugambi mushasha. Bo baramaze kwitunganya, barashirayo abaserukira ayo mashirahamwe ari muri ivyo bihugu, mu bihugu bagiye gukoreramwo. Hanyuma meme dans les ambassades ugasanga hariho un service canke domaine usanga ikurikirana abo bakozi gusa. Aha iwacu rero turashari ku ntango, ivyo hari byo tutarashikako, ariko turiyumvira yuko tuzobishikako buke buke tugiye turumvikana. Aha kuri ibi ingorane bagira, twarabyumvise haraho abakubagurwa canke ugasanga barakoze ntibahembwe, hari n'abicwa mbere, hari ikazi maze gushika hakaba bicwa. Aha novuga ko hari nk'umuntu yishwe n'umukoresha, uwo mukoresha aca muterera mw'ibarabara, mugabo service za leta ziraperereza gushika aho batora ko ari umurundi. Hanyuma natwe ambassade yacu Qatar, hanyuma na consulat general yacu iri muri Arabie Saoudite baca barabijamwo gushika aho uwo muntu afubanwa iteka. Vyaratevye cane kuko umuryango wiwe wavuga uti uwo muntu naze gufubwa mu Burundi, ariko nta buryo bari bafise bwo kumuzana. Hanyuma ambassade nayo nyene nta buryo yari ifise bwo kumuzana, kuko nta agence twashobora kwitura. Iyo aba yagiye muri agence twaca dufata iyo agence tuti riha billet d'avion, tegura vyose kugira aze. Hanyuma dusanga rero ni ingorane ndende, ariko ko mu gihugu yarimwo bari bavuze bati niyo Uburundi la famille yemera ko afubwa ino ashinguranwa iteka ino bizokorwa, ariko dutegezwa kuronka uruhusha. Ivyo rero muri ministere twaciye tuja kurondera umuryango wiwe, hanyuma mutambukanyi wiwe umugabo aratubwira ati uruhusha turarutanze ko ntavyo twoshobora. Aha nagomba mvuge yuko bimwe navuga byo kwikika mukiza, habaye uwitwa umuavoka atangura kugira ama contact iyo yarari muri ico gihugu. Uwo muntu avuga yuko agomba kubitwarira bamufashe nabi, ariko mu nyuma turavye dutohoje twasanze uwo muavoka famille siyo yari yamutumye. Murumva rero ingorane ni nyinshi muri iki gisata, ariko inguvu turiko turategura yuko haba des centres de formation, kandi les agences ivyo bihugu dukorana bikagira umuruhara. Les agences za hano iwacu zigashiramo ukuboko, hakaba un centre de formation imeze neza ikwije amategeko, kugira ngo umuntu wese azogenda, abantu bose bagenda baciye mu agence bace muri iyo formation bagende bafise bagage ikwiye bateguwe bihagije. Ikindi naco turiko turakora nuko justement tugomba gukorana n'ivyo bihugu, turabe amategeko agenga abakozi hariya, dusabe bayubahirize kugira ngo umukozi agiye gukora muri ico gisata ntamererwe nabi, agize naho ibibazo aronke ingene abantu bamuramira, kugira ngo ubuzima bwiwe ntibusinzikare canke agahembo yagiye gukorera agatahane, hanyuma yongere afashe umuryango. Amatwi adusumira turamaze kumva abantu baza bamaze kwiteza imbere. Hariho abo tuzi usanga bamaze kugira imigambi no mu Burundi, bakubaka amazu bagafasha imiryango. Aha rero akarusho kariyo, arico gituma tuvuga tuti reka dutegura amategeko ameze neza kugira ngo abantu bazogenda gukora ntibahohoterwe canke ntibamererwe nabi,
ngira ngo kuri iki kibazo ndazi ko ari ikibazo c'inkoramutima abantu benshi bagoma batelefona bandika ibintu ariko nukuri no baremesha nta muntu twabujije kugenda mugabo twe tuvuga tuti agende aciye mu nzira nziza kugira ngo nihagera ko akenera ubufasha bizokorohe. Rero abantu bariko baragenda nkuko nabivuze mu bisanzwe hariho abantu benshi bariko barikika mukiza biba amafaranga biba abantu akababwira ati zana amahera ya anda kurondera passport ndakurondera ibi ndakurondera impapuro ariko mu bisanzwe yari aciye muri agence l'agence mu bisanzwe niyo yategezwa kubimukorera vyose kuko iba yabirihiwe yabihembewe. Aha rero hari abo usanga baca bagenda deja bamaze kurondera ama passport urumva agiye kugura passport yiwe kugira vyorohe kugira ngo azogenda imbere canke azoronka ikibanza amahirwe yo kugenda imbere urumva we aba yorohereje ya agence yategezwa kumurihira ayo mafaranga rero ya passport yategezwa kumurihira bo baca bashira mu mufuko hanyuma urumva umunyagihugu akaba hombeyemo. Ivyo byose rero turamaze kubibona kandi turiko turategura dufatikanije n'abandi ba partenaire badufasha. Aha turafise projet na OIM kugira ngo dutegure inyigisho dugire ivyigwa twigishe abantu ingene kuva ku ntango akirondera ako kazi n'ama etape azokwirikiza kugira arinda yashitse n'ingene azokwifata ashitseyo n'ingene yotabaza ashitseyo hamwe agize ikibazo. Murakoze nyene iteka reka ngarukirize ngaho. Murakoze nyene iteka mukuru w'inama nkenguzamateka kuma ijambo. Nagomba mbaze mwubahwa umushikiranganji munyishu yatanze ari aho ntashoboye gutahura neza. Nyakubahwa umushikiranganji mwatubwiye yuko hariho ama agence ashika 60 ajejwe kurungika abantu hanze kugira ngo bashobore kurondera ubuzima. Mwatubwiye kandi yuko atamuntu n'umwe mushobora kuzibira kugenda yashaka. Mwavuze kandi ko umuntu kugira agende abanza guca mu nzira nziza kandi zizwi kandi arungitswe na agence. None umuntu adaciye muri agence akaba afise passport akaba afise visa ndetse n'itike y'indege akayironka ibintu byose bisabwa kugira ngo ashobore gufata urugendo abifise ataciye muri agence ntashobora kugenda. Umugwi w'amaho wabajije havuzwe munyakwa mushikiranganje yavuze ibijanye n'ama agence akora atararonka contrat kandi agakorera no mu bihugu Uburundi budasanzwe bufisemwe amasezerano. None abo bantu kumbure novuga nti baca hambavu y'amategeko mwe muca mubafata gute? Kwico kibazo nyene nyakwa mushikiranganje yavuze yuko hariho umuntu yapfuye umenga nihenze muri Qatar abuze ingene baciye bihutira nyene ivyo kumufubana iteka. None vyaciye biherera ngaho nyene byo kumufubana iteka nta kindi cyakurikiye kuba yarakoze ivyo bintu. Anca ndabijaniranya n'abakozi bafatwa nabi mwabije bihugu babagiyemo kaca mvuga nti uyapfuye yafashwe nabi yakubaguwe kumbura ararungitswe no guhembwa adahembwe. Kaca mbaza nti mwajya ama convention bagiranira n'ivyo bihugu bajya bama agence uruhara rw'ama ambassade n'uruhe kuba gukurikirana abo bantu bagiye gukorera mu ivyo bihugu. Kontiteni y'ingene bafatwa si bose bafatwa nabi mugabo turumva vy'ukuri yuko hari abakubagurwa bahagaruka badahembwe. Mwavuze na mwebwe yuko hariho n'uwapfuye bica bigarukira hehe au niveau penal kw'abo bantu. Murakoze nco nashaka gushika. Murakoze cyane. Reka nogere kucyubajije kuri uyitavye Imana yavuze nyakubahwa mushikiranganje yuko amafaranga yo kurapatria ikiziga ciwe ataho yari kuva kandi nta naho yari kuva nyene turavye amafaranga leta igena ubushikiranganje bukoresha. Mugabo jewe nibajije ikibazo mbega ayo masezerano
yabaye hagati y'ibi bihugu bidusaba main d'œuvre na leta y'u Burundi. Les obligations de partenariat. Uburundi busabwa iki? Hanyuma ico gihugu camwakiriye naco gisabwa iki? Ndabivuze kubera iki? None ibihugu amaleta abiri yarasizeho amasezerano yo guhana abakozi. Ayo maleta abiri yonanirwa no kurapatria n'uwagiriye ibibazo muri ayo masezerano kandi yabaye hagati y'ibihugu. Ubwo iyo ajamwo korozi ivuga yuko ugiriye ingorane hariya kijya gihugu gica kimufata nsharje kugira kimurapatriye, ubwo ntiyari guciba wose inisorote yoko tuba turiko turakingira abantu biwacu kugira babafate neza. Naco nyine nibaza yuko mu bushikiranganje mu kiraba kugira amasezerano umuntu arayakora mugabo la mise en œuvre yayo nigenda yerekana utunenge hirya no hino. Nico gituma amategeko yose imisi yose yamari dynamique. Mugabo nibaza yuko dushobora kuraba ivyatugoye hanyuma tukaraba ivyo dushobora kurectifia muri ayo masezerano. Ndacongeye kuco yari yabajije. Hanyuma hariho n'ikibazo yavuze c'amafaranga yo kuri Rwakarede. Amafaranga yongerejwe na Force Saudie amaze imyaka myinshi. Nongere ko n'ayandi iki kigega nyene caratanze amafaranga yo kubaka Institut Technique Supérieur de Cibitoki. Ayo mafaranga nayo nyene amaze imyaka n'iyindi kirenga 4. None aya mafaranga ari gukora ivyo bintu no musi ayari kubaka yari kure ya Bitaro Rwakarede, ayo yari kubaka iyo institut uno musi ko bitakozwe. Ubwo ico twayaronderamo uno musi tworonka ca kindi nyene turavye uko ibihe bigenda birahindagurika. Ubwo ko duteba sikwejo tuzosanga ya mafaranga baduhaye n'ubundi atana kimwe yashobora kudufasha kugira ya service twashaka kwa meliora tuzosange nahubwo nivyo twarondera kuyakuramo tutashobora bidashobora kuvamwo. Igene kibazo nagire nongere ko kuri aya masezerano mwavuze mu nyishu mwatanze amasezerano ya main d'œuvre avec le Gabon avec la Guinée équatoriale. Hariho ibihugu usanga byo vyumenga dusangiye imico ni za Gabon za Guinée équatoriale. Kubera iki tudashira ingufu nyinshi kuri ibihugu tuba tuzi yuko imico yabifisa gaheyi n'imico yiwacu kugira abo bantu bacu benshi tubarungike hariya gusumba aho tubarungika aho dusanga imico itandukanye cyane. Ikinda kivuze kuvuga ati mbega batanze uburenganzira bwo kumufubana iteka hariya, mbega hariya bafuba gute? Reka ngarukira aho nyene, bafuba gute? Ubwo ntibaturira? None nimbe baturira na ya mico yacu n'imigenzo aho ntimwumva ko ari ngorane? Tuzi ko imico n'imigenzo ari source d'idroit. Akanyuma ngire mpereze ko nyega kurabana yandi ma ministeri menshi igihugu carafashe ingingo yo kwitirira ikibuga cy'indege cya Bujumbura nyene cubahiro Melchior Ndadaye. Twese twamara muri izo ndege. Iyi ngingo yaranse kuja mu ngiro ngujejwe imigenderanire. None amakompanya z'i Burundi arashobora kudusabota ku buryo twe tuvuga ko l'aéroport international ari Melchior Ndadaye muga abantu bakanka kugicisha mu kanwa n'uzoze jazovyumvirize namuna zofa yagicishije mu kanwa. Ivyo vyagenze gute au niveau y'imigenderanire ayo mashira hamwe basanzwe afitaniye n'igihugu cacu? Honorable Okadi yari yakirije. Urakoze nyeniteka kumijambo. Nanje nari mfise utubazo tubiri nagomba kubaza umushikiranganje.
peut-être duhave tuvamwo recommandation muri iyi question twari twabajije igira kabiri yuko barokwita hari amasantre abakwita abadamu n'abakobwa baja hanze kurondera ubuzima. Hari imyidogo kuri bamwe n'abandi yuko usanga nk'abafasoni bubatse bagenda binyegeje, ugasanga ntibabigiye inama nabo bubakanye, mbere hamwe ugasanga bagiye bagurishije nk'ibintu mu mpisho canke nyene agasezera umugabo yamaze gushika iyaja. Ivyo rero bikaca bitera injyane mu miryango, ugasanga imanza n'imanza, ugasanga umudamu agarutse baciye bahukana n'umugabo, canke ugasanga abana bafashwe nabi, canke mbere umudamu uduhera arungitse umushinga ntahe atwitwayemo nabi n'ibindi. Ivyo turavyumva cane, turafise amaka menshi tumaze kubibonako, ugasanga nyene vy'ukuri imiryango ntibanye neza, yarasambutse kubera ivyo. Rero je nagomba kubaza nti mbega mu bushikiranganje murongoye hakorwa iki canke hoba hategekanywa iki kugira ngo dukingire iyo miryango y'abarundi iriko irasambuka, abana bakaba victime, ego umupfasoni abagiye kurondera ubuzima, we wavuga ati ngiye kuronderera abana, mugabo akinyora urugo nabwo agiye atumvikanye n'umushinga ntahe wiwe ko hapfa vyinshi. Je rero nkaca mpropoza ko imbere yuko hoba gusinya kontra muri ayo ma agence bokwerekana vy'ukuri canke bagahamagara uwo bubakanye n'uwo mugore ko habaye consentema kugira ngo dukingire iyo miryango, kuko turi ngaha kugira ngo duserukire abenegihugu, dukinge n'izo ngorane dushobora kwaduka mu miryango. Hanyuma ikindi nagomba kuvuga, muri ubu i Dubai turabona ko les jeunes benshi bajayo ku bwinshi, ariko ndavye ngaha mu ma accord déjà signé nta muri Emirats Arabes harimwo yuko harimwo proposition ya accord, mugabo urumva iyo accord ntirabasinye. None ko nos jeunes bagenda ku bwinshi kuri aeroport, ngira ngo tubiravye chaque jour haragenda abajene benshi bagiye Dubai kurondera ubuzima. None ko leta bagenda ibizi kandi iyo accord itarabasinye, none bimeze gute? L'ambassade iri hariya canke le consulat iraheze igakurikirana abo bajene vy'ukuri ko bari ku buzi? Iraheze igakurikirana bimeze gute? Twashaka twumve ingene bimeze. Hari umujene agize ingorane canke ashitseyo akaburiyaje, canke ko wumva amasantre harimwo ayaba yinyegeje atazwi na leta, none ko hakora itarabasinya numva umenga hariho impungenge. Je ndibuka ejo ngiye hanze twarajanye n'abajene benshi, hanyuma harimo umwana akiri muto cane, hama ndabona kuri aeroport bajya bakora bavuga ngo nk'umuvyeyi arungitse uwo mwana guca amahera vraiment, ngico munyereka, ngico mutwereka, nkumva kumenga nta nubazi nuko aba yasezeye abavyeyi. Irevye naho aba akwije dufate nka 18 ans, haraho aba yabirondeye mu mpisho. Ivyo vyose nk'abaserukira abenegihugu turakeneye ko twobironswa ko umuco, kugira ngo n'abariko baratumviriza nabo bumve nimba ari gukinga bakinge. Abana bariko barava mu mashure, abantu bariko barava mu buzi, bakagenda batanasezeye, bakagenda bademisionye ngo birukiye i Dubai canke ahandi ngo guca amafaranga. Murakoze, twari utwo nari mfise ko amakenga. Murakoze kwa mwampaye ijambo nyeniteka. Murakoze nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka kumpa akanya kugira ngo nanje ngire ico mvuze, kumbure mbajije kandi dushima na kano kanya turonse. Nibaza ko akanya keza ko kubaza akatubakiye muri kino gisata umubaha umushikiranganji arongoye.
Akabazo ka mbere nashaka kugaruka kuri iki ca les travailleurs migrants kuko ni ikibazo naco nyene nkoramutima. Yavuze yuko kumbure hariho ikibazo ku bijanye n'ingene bategurwa imbere yuko bagenda mu bihugu baba bagiye gukoreramwo. Kumbure bategurwa mu buryo butandukanye haba mu vy'ururimi canke mu mico y'ico gihugu bamwe bose baba bagiyemwo. Ariko jewe ku vy'ukuri nari nibaza yuko ko mpora numva yuko imbere yuko bagenda hariho ikiringo gihera kumbure bariko barategurwa. Rero nabaza none ico kiringo nagira baba bariko barategurwa nyene mu bwo buryo butandukanye. Ariko kandi ndibuka harigeze kuvugwa yuko hazoba créé ama centre de formation kugira ayo ma centre ashobore guforma abo bantu kumbure bivanye n'ibihugu bagiyemwo, haba muri ivyo vy'indimi canke imico canke ibijanye n'akazi, kuko turavye abagenda bamwe na bamwe usanga bava mu mihingo itandukanye. Hari n'igihe kumbure ata burambe baba bafise mu vyo bagiye gukora. Rero nagomba kubaza umwubaha umushikiranganji ibijanye no gucrea ama centre de formation aho vyoba bigeze, na cane cane ko yavuze yuko harimwo defi ku bijanye n'ingene bategurwa imbere yuko bagenda, kumbure baba badategurwa neza. Mbega vyoba batigera bategurwa canke barategurwa ntibategurwa neza, canke ama centre de formation yavugwa ko azojaho yoba arajaho canke vyoba bigeze hehe? Hanyuma hari ikindi nagomba kugarukako ku bijanye n'ibi umwubaha umukenguzamateka Leokadi avuze, cari mu vyo nari gushikiriza mugabo yamaze kukivuga, ariko nagomba nanje ndagishimangire kuko turamaze kumva yuko hari n'ingo nyinshi zisambuka iyo abakenyezi nyene bagiye ngo bagiye guca amahera. Kumbure n'uburenganzira bwabo mugabo kera twari tumenyereye abantu b'abagabo aribo bagenda baja za Manamba na hehe, hanyuma umukenyezi nawe agasigarana urugo. Mugabo kumbure n'uburenganzira bwabo, ariko ikibabaje nuko bigaruka bigasambura ingo. Umukenyezi amaze kugenda akazomara umwaka canke urenga, kenshi umugabo nawe usanga agaruka asanga yarinjije uwundi kandi akamwinjiza muri bwa buryo umukenyezi ariko araca muri ivyo bihugu. Jewe ntibaza nti naje numva noshimangira ico honorable Leokadi avuze yuko uwo bubakanye n'ugiye kumbure boraba ingene asinya consentement akagenda mu rugo babizi, kandi kumbure n'ivyo bivuye muri uko guca ayo mafaranga bikaza vyunganira urugo, mugabo ntibize bije kurusambura. Hanyuma akandi nagomba kugarukako vyavuze mugabo nanje numva no kigarukako nikijanye n'ishirwa mu ngiro yaba amasezerano canke ama convention canke ama accord igihugu kiba cemeje, hamwe igihugu cacu c'u Burundi, hanini mfatire igihugu cacu c'u Burundi. Yabivuze amadefi amwe mugabo jewe sinanyuzwe, mugabo nagomba kubaza nti mbega none nk'ubushikiranganji novuga nti nibwo buza imbere muri bijanye n'ama convention, mbega baba bafise stratégie de suivi de la mise en œuvre des différentes conventions zabaye signé n'igihugu cacu c'u Burundi. Muri ico gihe nibaza nti iyo hari iyo stratégie biroroshe yuko abantu bakurikirana, kumbure muri ya diplomasi nyene yavuga ati nta kubabaza, nta kwerekana ko hariho pression umuntu ariko aragira, mugabo turafise natwe abaserukira igihugu cacu c'u Burundi, ama ambassade mu bihugu bitandukanye dufitaniye ayo masezerano. Mbega iyo stratégie yoba ihari, hanyuma muri cahier de charge y'umu ambassadeur baba baributse kubishiramwo, umwe wese bakamusinyara ati yamara iki gihugu ugiye guserukiramwo Burundi turafitaniye amasezerano aya n'aya n'aya. Ukoresheje ya diplomasi nyene kumbure uzi canke uzi urazoza urakurikirana buke buke. Muri ico gihe nibaza yuko bica vyoroha ko yibutsa nino mu gihugu ati yamara jewe ndiko ndakurikirana kumbure ano masezerano dufitanye kino gihugu turimwo, namwe muraraba kuri kote y'u Burundi ukunuku, kuko nabonye mu madefi yavuze yuko hari igihe usanga mu manomination
iyo mu ministeri sectoriel usanga rimwe na rimwe abo banomye kumbure bibagora ugasanga ntibariko barabikurikirana neza ariko novuga nti muri ico gihe umu ambassadeur araheza agafasha akibutsa mu gihugu uruhara rw'igihugu kuri ayo masezerano ndetse akongera agakurikirana mu gihugu arimwo akaza kumbure buke atababaje mugabo by'ukuri tukaraba yuko ibyo amasezerano tuba dufitanye n'ibyo bihugu aba ariko arashirwa mu ngiro kuko nkuko twabyumvise amaze kuba menshi kandi n'ayandi ariko araza ariko tuba dukeneye by'ukuri tubone inyungu yayo cyane cyane ibyo tuba twarashize muri ayo masezerano nutwo nagomba gushikiriza kumbure ngira ngo haraza kubaho akaryo ko kubaza ku bindi bibazo bitashoboye gutangwa murakoze imana ibahezagire kuko hariho utundi tubazo sinzi ko nobwirako nariko mvuga nti mbega haraboneka kandi karyo ko kubaza ibindi bibazo kumbure bitari muri ibi byaba byaratanzwe ngire ko canke murakoze nyene iteka kumpa ako karyo reka mbandanye ndafise ikindi kibazo ni ikibazo co kwibutsa mu bo twakoreye mu ngata bari hano muri manda iheze hari ikibazo caje hano jewe nari umushikiranganje wo gushikirana umwubaha umushikiranganje nawe yari mu biro vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu hajya naho kubera ari umutwe w'igihugu tuba twibaza yuko abariyo bakurikirana ibivugwa n'abene igihugu bose kugira ngo nyene bize biratorega umuti rero ndibuka umushikiranganje yakoreye mu ngata yaraje ngaha gushikiriza urutonde rwabo leta y'u Burundi yagomba kurungika mu bihugu bitandukanye hanyuma umwubahwa nyeniteka yararongoye inama nkenguzamateka ico gihe hari igisabo yamushikirije kuko kenshi na kenshi iyo bazanye amazina ngaha kwemeza amazina usanga hariko ubwoko kumbure hariko ubwoko bw'abahutu n'abatutsi hanyuma acara musaba yuko ikindi gihe yogarukana urutonde hariko n'ubwoko bw'abatwa kuvyo nagenda kurikirana aho narindi no gushika uno munsi ndi hano nta rutonde na rumwe nigwaba hari urundi rwaje inyuma nta rutonde na rumwe rwigeze ruza ruriko ubwo bwoko bw'abatwa yaragarutse inyuma y'abimubwira yaragarutse hanyuma kandi kuvyonze gushaka kuri no saha nta gihugu na kimwe Uburundi bufise ubuserukizi hoba hariyo umuntu wo mu bwoko bw'abatwa yaba umushoferi yaba umunyamabanga dobiho yaba abakonseye yaba abambasaderi yaba kurya nyene babapanga nta mutwa n'umwe arimwo jewe nagomba kubaza umwubaha umushikiranganje kuko nabivuze yuko ico gihe yari mu biro vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu niyo yakorera nambe ntihenze naho ntaco ashobora no kuba mbere yari no mu mahanga guserukira Uburundi kuko ndazi ko afise uburambe muri ivyo bintu nashaka kumubaza yuko ivyo bintu nawe yumva yuko ari normale yuko ari ibintu vyiza bikwiye kubandanya uko nyene ico ni kimwe ikindi kibazo nashaka kubaza mbega yo baramenye aho vyankiye kuko nyene iteka w'ico gihe yari yabimusavye mugabo nkuko ndabizi vy'ukuri kandi murambabarira ni n'abandi avyihenze ko kumbure hoba hariho gishasha ntazi mugabo kuvyo nzi gushaka kuri isaha nta numwe arajamwo yo baramenye aho vyankiye ku buryo bitigeze bikunda gushika kuri no saha nkavuga nti mbega wewe ico kibazo ico gisabo kuko hariho la continuité de pouvoir yoba hari ico yiyumvira kuzogihorako kugira ngo noneho abo bantu nabo biyumve nk'abantu bashobora kuja mu mugwi w'abandi baserukira Uburundi mu makungu kuko twibaza yuko turavye ingero eje bundi nakibajije ikibazo nk'iki umushikiranganje y'ubutungane
yaciye avuga yuko mubo barondera baravye mu bwoko bw'abatwa basanga nta n'umwe akwije ibisabwa ariko nukuri kumbure ubuhoho turavye abo nadondaguye guhera ku mushoferi kuduga ntihoburamwo n'umwe nawe botora iyo bishobora avuga nti ivyo bintu nge navyumva mbega ni ibintu twobandanya tubamwo uko nyene canke wewe warafise ukuntu yumva yo bihindura kugira umugwi w'abenegihugu nabo biyumve mu buzima bw'Uburundi mu makungu. Murakoze, Imana ibahezagire. Ivyo hanyuma turaza gufata iyindi seri ufise ico abaza wese agenda kibajije nico gituma iyi seanse twayiteguye yakwa mushikiranye mubanza mukishura ivyo. Ego murakoze nyiri teka kunyongera ijambo kandi nagomba nshimire aba honorable bose babajije ibibazo mbona ari inkoramutima nanje ndagerageza kuvyishura aho ngeza hagiza kanso bangira ngo muzompa kanya ngaruke. Icyo nagomba kubamenyesha ubwa mbere ho nuko ngira ngo iki gikorwa ni gikorwa gihambaye gose. Murazi ko mbere nari nasavye ko munyongera kanya kandi mwarakanyongeye mwarakoze ariko nubu ntikakwiye kuko ni gikorwa gisaba kurondera kure gose urabona guhera mu bihumbi 2020 kuduga gushika 2025 imyaka 5 si ntiba vyoroshe na bimwe twavuga dufise ingorane zo kubika les archives ariko nko muri ministeri wacu turiko turagerageza kubera ico kibazo twarakibonye ubu turafise ingene turiko turagira ntuzeye turanumeriza les archives kugira ngo tubibike neza ku buryo tubirondeye bizoboneka byoroshe. Aha rero ikinda yakwa mushikiranganje shwe nangira ico ndakivuze ko nimbe bishitse ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu ntibigire archive imeze neza tuzogira ingorane kuko aya masezerano aba yabaye hagati y'ibihugu iyo habaye kitagenda neza niyo agaruka akabikiraro ducako kugira gitora inyishu. Ico nibaza ko ari kukihutira cane hakaba ha archive muvuga muti iyi archive turayizeye neza amazi yashuha yakanya icyo tuzokinira mu ngaco tuzokironka bandanye. Ego murakoze nyine iteka iyo preoccupation natwe twarayibonye arico gituma twaciye tuvyihutira ubu biriko birakorwa kandi turamaze kugira ibitari bike. Hanyuma ikintu ariko ndakivuga c'amarchive nyene kuko c'umwanya naronse utakwiye nibaza ko iki gikorwa tuzokibandanya. Twariko turaverifia n'abamfashije dusanga la convention entre la Turquie et le Burundi yabaye signée ratifié le 9 juin 2023 hanyuma twe twaciye turungika la partie vers la partie turque le 23 juin 2023 murumva iki gihe nta rotari yabayemo turavye neza ni minsi gusa yahaciye. Aha rero ngira ngo muradutungira kuko nkuko nabivuze akanya ntikatubereye titwaronse akanya gakwiye kugira ngo tuje en détail turondere tous les documents. Kandi ico novuga naho nyene nivyo ngira ngo hari n'izindi saraje mu ngiro ariko burya kugira ngo isezerano rije mu nzira nk'aya makonvention aje mu ngiro ntibidepanda na une partie. C'est une convention entre deux parties. Urumva mwe murashobora gutanga l'instrument de ratification tant que le retour n'est pas encore itaraba habe cet échange d'instruments la convention ntija mu ngiro. Aha murumva ko les responsabilités zishobora kuba soit sur l'une des parties. Ngomba ngaruke kuri ibibazo rero mwabajije bubahwa. Hari honorable Gade yabajije ibijanye n'aba bakozi baje gukorera hanze aravuga billet de sortie ministère yo bitanga ibi nibaza yuko nokuri hamwe bosoma neza ubwete twanditse ibi ntibirimo sivyo. Twebwe ntawe tubuza kugenda nko ndabisubiremo
seulement ugenda tuvuga tuti vyoba vyiza ugiye uciye mu nzira zizwi kugira ngo niwagira ibibazo vyorohe kugufasha. Si ukuvuga yuko tutabafasha. Ama ambasade yacu muri Qatar, muri Addis Abeba aho baca hose mu bihugu baza bacamwo twama turi mobilize. Turarungika abakozi iyo twumvise umuntu afise ikibazo akagenda umukonseye ari igihugu turafise mu ambasade tugadepesha umuntu avuye mu kindi gihugu kugira ngo aze gufasha uwo muntu. Abantu bamaze gutaha bafise ingorane barabizi bamaze kuvyumva. Nko muri Qatar haraje umuntu avuye muri Emira Arabini yari yameze nk'uwahamutse, hanyuma abonye umuntu wese yariruka gushika turungika umukonseye akava Qatar akagenda akamuguma impande akamugurira billet d'avion akamuherekeza, tugaca dutelefona muri ambasade ya Addis bakamutegera gushika bamwurije indege agashika mu Burundi. Ayo matemoignage sinzi ko mutayumva, ariko vraiment ambasade ntawe twavyumvise, turagira ibishoboka vyose uwo muntu agafashwa. Ikindi naco nuko mwavuze umuntu yagize ibibazo akasiga ubuzima hariya. Mu bisanzwe ikibazo cyabaye ntiyaciye muri agence, ariko ico si cyo umuntu bakarako cyane. Nuko ikibazo cyabaye nuko uwamukoresha nta relation nimwe rafitaniye na une agence quelconque. Hama mukoresheje ntituzi ngene vyagenze, ntizi ko ari yamwishe, ntizi ko yishwe n'ingwara, ico yakoze yamutaye mwibarabara ku buryo aba comme une personne inconnue. Hategezwa kubanza kuba ma recherche l'identification, niho babona ko ari umurundi. Murundi rero baca bitura kuri ntuze consulat general yacu iri Dubai, kuko uwo yakorera muri Emira Arabini, gushika aba oblige ko turungika umukonseiller aze gukwirikirana uwo muntu gushika ivyiwe birangiye. Ivyo mwavuze gufubana iteka ko biturangirira ngaho, ngira ngo hazoba d'autres procédures. D'abord kumenya uwo muntu wamukoresha, kuko urumva nta umuzi, nta agence twokwitura tuvuga tuti tufashe muturabire uwo muntu yakoze ico caha. Hanyuma ikibazo cabaye bwa mbere iyo niteka ngo kujya mwakivuze ku mico, we urumva yari umukatolika, kandi aparama mu migenzo y'abayisilamu umukatolika ntafubwa mu itongo ry'abayisilamu, niko bansiguriye hariya bari hariya. Ico gihe rero bategezwa kurondera ahandi hantu bamushingura. Ivyo vyose babanje kubivugana n'umurepresentant wa ambassade, hanyuma la famille aussi iravuga iti nashingurwe hiyo, hanyuma bigenda gutyo. Murumva imico n'imigenzo iratandukanye, kandi murumva biragira impact ku bakozi bacu. Nibaza ko muri formation totegura canke ama agence ategura nico yo gifata nka nkama agashimikira cyane ku mico n'imigenzo, hanyuma ngira ngo natwe au niveau de gouvernement tukaraba ingene tuvyumvikana ku buryo hataba ingorane mu bihe nk'ibintu nk'ivyo bishitse. Voilà, nibaza ko les conventions signées non appliquées, nibaza ko nacishuye aha, ngomba mbandanye ku bindi bibazo ngira ngo nibi vya rôle des ambassades mu gufasha abo bantu. L'assistance consulaire ni kintu vraiment dushirako ingufu, kuko c'est aussi, ça fait partie aussi de l'image du pays. Hanyuma biri no mu ma obligation du pays et des ambassades et représentations diplomatiques. La protection des citoyens burundais, c'est l'une des fonctions essentielles de tout diplomate. Hanyuma nibaza ko byinshi nagenda bivuga. Nyene iteka mwabajije ikibazo c'ama convention, amafaranga izi ngurane ziba zasabwe, hanyuma ntibihute gukorwa, ibikorwa ntibikorwe uko nyene muri ayo madere aba yatanzwe. Iki nico la préoccupation est fondée, kuko avec la fluctuation de la monnaie, la valeur projet bifise uyu mwaka après 2 ans 3 ans ntibikariyo. Ariko nibaza ko naho nyene hariho, iyo la volonté hariho aussi des mécanismes, hariho bijya bita les avenants au contrat. Ngira ngo les deux parties bumvikanye babushize mu ngiro ivyo bumvikanye, nibaza ko il y a toujours moyen yuko haba une sortie. Ngira ngo ntagiye cyane mu madetaye, ngira ngo no hava nsanga navuze ivyo ntazi, kuko c'est pas mon domaine. Nibaza ko ahantu kigarukiriza ngaha.
ariko ngira ngo mbandanye ku kindi mwavuze les pays africains mwavuze le Gabon la Guinée équatoriale ati kubera iki tutokwihutira cyane kurunka abakozi muri ibyo bihugu dusanze dusa imico imeze nk'iyisa n'urukoba rusa aha naho nyene natwe twavyifuza kuko benshi abarundi naho atobavuga igifaransa aragaheyaheya buke buke kandi abona ari kumwe n'umuntu basa ngira ngo birasa ça apaise un peu umuntu akumva ko atari totalement étranger aha naho nyene tuguma tubaza muri Gabon no muri Guinée équatoriale kuko aussi harimo des spéculations aussi muri ibi bihugu urumva hariho nk'ibihugu byamaze kwinjiramo cyane nko muri Guinée équatoriale ndaherukayo mu bindi bikorwa twasanze benshi abakozi benshi bariyo araba Camerounais no muri Guinée no muri Gabon naho nyene n'aba Camerounais benshi aba Nigeria le Burkinabe aha rero icyatumye biyumvira abarundi babonye imigenzo y'aba bantu muri Nigeria muri Cameroun ingene vyagenze wasanga bimwe les honorables bagaruka ko vy'imico basanze hari ibintu bononye vyinshi mu bijanye n'imico y'imiryango mu bijanye no gucanishamwo imiryango abubatse n'ibindi aha rero bavuze bati abarundi kameme barafise indero aha ngira ngo uworabira muri ivyo bihugu barashobora kugira ico bunguye bakaza bagakora kandi bakubahiriza n'imigenzo yacu aha murakoze cyane nibaza ko ari suggestion ikomeye natwe tuzokorera ko kugira ngo turabe ko ayo masezerano yo nyaruka kugira ngo abakozi batangure kugenda gukorerayo mwabajije ikindi kibazo kijanye na appellation aéroport international Melchior Ndadaye yuko les compagnies aériennes batagomba kubishira muri systeme yabo aha ngira ngo bagomba kwiyorohereza kuko naho bazogishiramwo naho bogishiramwo usanga badashizemo indome zose baca babreja ugasanga ngira ngo aha sinibaza ko hari igikorwa kinini cabaye au niveau de la diplomatie kugira tubabwire tuti hindura kandi naho nyene murumva vyo haba bitugora nta bubasha tubafise ko kumakomandi tubabwira tuti mutegezwa guhindura niba muri systeme yabo batarabikora on peut suggérer kugira ngo barabe ko bobishiramwo mugabo nibaza ko baprefera ngira ngo ibintu bamenyereye la routine murazi ko kenshi usanga ari byo abantu biyorohereza bati peut-être netwashira muri système ça peut déranger tel ou tel doseye aspect mugabo ivyo nivyo niyumviriye ariko nibaza ko iki ngira ngo avec les compagnies aériennes on peut avec aussi les autorités portuaires du Burundi aéroportuaires du Burundi ngira ngo turashobora kukivugana tukaraba nyene la suggestion yoshikira les compagnies aériennes ikindi honorable Leokadi abajije ni bivya recrutement nyene les agences abagenda ugasanga mu nyuma vyagize ingorane ku miryango aha nibaza yuko ngira ngo ari ministere canke ngira ngo na leta nyene tuhava tuyituma ibidashobotse kuko nitwaja kwinjira mu vy'imiryango bizohava bitugora kuko hari aho bazoca bavuga bati twagiye gateka kazi na muntu canke hari ivyo amategeko twarenze ariko le souci est fondé kuko twifuza ko Burundi bwogira imiryango yifashe yumvikana ingo ziremye kuko ni naho igihugu kizotera imbere ariko aha rero nibaza ko vraiment yoba ari gusigura kumvisha abantu yuko imbere yuko bashirangira ngo kurondera ubuzi hanze baraba inyungu z'umuryango kugira ngo ntibakize kimwe aha hama basange bishe ngira ngo vyinshi ahandi mu miryango hanyuma l'accord des conjoints twe twibaza iyo barinze bafata iyo decision ko bavyumvikanye kuko nta uraza kuvuga ati mudamu wanje ntagende canke umugabo wanje ntagende izo kantazo turumva ariko ngira ngo nivyaba ngombwa avec la suggestion ya mwebwe muserukira abene gihugu ngira ngo mubisavye natwe tuzobishikiriza ama agence hanyuma bije mu ma clause yo shigwa mu makontra kuko hari aho usanga tuvuze tuti ntimukora ibi baca bavuga bati muriko muraduhohotera
ngira ngo hari ikibazo nagomba guca nkompleterako kuko twaragize ama agence turabwira abantu tuti ntimutware abakozi mu bihugu tutarasinyira amasezerano kuri zamvo nababwira ariko haje impande ama agence atari agreye n'abantu ngira ngo privé ugasanga umuntu yagize contact kuko bajya bagenda gukorayo barafise abagenzi ino aramubwira ati yamare ino hari akazi uraraba ingene wiyugunganye ushika ino agwasha usanga bikoze ku giti ciwe aragiye aha ama agence atariko arakora mu mategeko twarabwiye tuti yamara ntimusubire urwandiko twarabashikirije ikibazo cabajijwe isho turiko turakora twarabashikirije urwandiko turavuga tuti mubandanije tuzokwitura inzego zibijejwe zidufashe zibatorera ibihano kandi umukozi azogenda mwamurungitse akagira ibibazo vous serez responsable y'ibizomushikira vyose aha rero les agences bari bamaze kwemererwa bavuze bati none ko twebwe twarisha amahera muri leta byose tukariha byose tukaba turi en ordre mukaba mutatwemerera ko turungika abakozi muri ivyo bihugu mutarasinyana amasezerano ariko ivyo ayo yani ma agence akagenda murumva si twebwe twayemereye mugabo aragenda ararungika abakozi bati ntimwumva ko muri ko muraturenganya mu nyuma rero mu Rwandiko twaciye twandika rujya ngira ngo abantu benshi batasomye kandi ngira ngo batanatahuye canke bakoresheje kutariko twaravuze tuti agence muri agreye mukorere muri ivyo bihugu tutarasinya amasezerano mugabo ama processus iri en cours ico twabasabye nuko hoba une agence agreye muri ico gihugu bagiye gukoreramwo iyo agence yacu ngaha nayo iri agreye bagasinyanira amasezerano ku buryo ntihagira ikibazo naho tuzazoba turasinya amasezerano n'ico gihugu dushobora kukibwira diplomatiquement par les canaux diplomatiques tuti turabire iyi agence iri agreye mu gihugu iwanyu c'est-à-dire ko ibikontorwa n'amategeko y'ico gihugu turabire ahari ico ikosa yagize mudufashe nabo bazoca bavuza kuri iyo agence bagereye bo nyene kuko barayifise ko une certaine autorité kugira ngo bayisabe ikore ibitekerezo gukora hanyuma ibintu bije mu buryo murumva rero quelque part murumva on était twari entre le marteau et l'enclume parce que aba bari en ordre bavuga bati abatari en ordre bariko badutwara isoko aha il faut comprendre yuko harimo une certaine spéculation et concurrence aussi et aha rero quelque part alaho duhagaritse baca batubwira bati mwebwe mwabuje abantu kugenda hanyuma mugasha musanga umengo turiko quelque part tugomba umenga hari abo turenganije kandi natwe twumva bariko baraturenganya kubera atari twe twabikoze voilà la mise en application des conventions twabivuze navuze ko ça ne dépend que d'une partie ko haba échange d'instruments kugira ngo zije en application hanyuma la stratégie de mise en œuvre y'ivyo bintu carrément ntayo umuntu yovuga ngo irahari mugabo n'ivyo twisunga ku buryo yuko ces étapes ziba respectées mwebwe murashobora kunyarutsa mukarungika votre partie kuri ico gihugu naco ugasanga peut-être gifasha uwundi mwanya kugira ngo bije mu buryo et tant que l'échange de ces instruments itaraba ntibikunda hanyuma ikindi honorable Imelda yavuze ni ikico ku la nomination des ambassadeurs ko ngira ngo ubwoko bw'abatwa butoba buraserukirwa aha sinokivuga ko vyinshi mugabo ishonzi ico nuko le ministère itegezwa kwisunga politique générale y'igihugu igihugu cyafashe ingingo yuko bosi les composantes de la communauté burundaise de la société burundaise bose baba représentés ntaco buza yuko abo nabo baba représentés kandi nibaza ko harimo ababishoboye ico gihe rero kandi nibaza ico no menyesha nuko aha la nomination des ambassadeurs canke des diplomates ntidepanda cyane canke ngira ngo uruhara ministre comme autorité abafisemwo si runini cyane hari izindi nzego zibijamwo kandi murazi yuko namwebwe babaca imbere kugira muvyemeze aha rero nomenyesha yuko nta mpungenge ihari niyo hagera sauf que la liste bavuze je ntayo ndabona kandi kugeza ubu twebwe tuvuga tuti ntidushaka kuburagiza no diplomate murabona nk'ubu turavuga tuti abana bari ku ishure
hanyuma icihutirwa si cyo kuramplasa abadiplomate no kuraba akazi bariko barakora hanyuma ntiduperturbe imiryango c'est les droits de l'homme naho nyene zigaruka nkuko mwabivuze kugira ngo imiryango nayo yoroherezwe hanyuma hageze aho tubonye tutiharageze canke hari watashe le processus murayizi twebwe ngira ngo turaproposa hanyuma badukurira nabo ka presia hama namwe nyene mukagirisha mubivuze ko uwo muntu akabona gutogwa nukuri nta mpungenge zohaba nta discrimination ihari nibaza yuko ni igihe cagera ngira ngo bizokunda na abatarimwo bajemwo hanyuma ibintu bibandanye mugabo aussi bavuze la compétence aussi naho nyene naco nyene iyo batora abantuze birajamwo ngira ngo les critères ntiziba ari ethnique gusa canke communautaire gusa hariramo d'autres critères hanyuma ariko si igikorwa c'umuntu umwe aha rero noremesha abantu ntihagire uwiyumvira yuko muri diplomasi hari igisata kigenewe bamwe kitagenewe n'abandi murakoze cyane nyene iteka nagomba ngarukirize ngaha kuri ibyo bibazo mwabajije